kuri AXIA Vibes TV dusangire kurondera umuco w'ukuri no mu byo gusenga no mu byo kwemera. Ukuri k'umuntu ni ukubaho nk'umuntu, ubupfu bw'umuntu ni ukubaho nk'inyamaswa. Bakunzi ba AXIA Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu. Vibes TV, ukwemera kuvyara ubuzima. Kaze muri iki kiganiro gishasha Ndemera, Nkiyumvira, Nkiyumvira, Nkemera, nibwo buzima bwanje. Kiri mu rukurikirane rw'ibiganiro tugiye kuza turabashikiriza bidufasha kwemera, tukiyumvira, tukiyumvira, tukemera, kugira ngo dushobore kuronka ubwo buzima buvyagwa n'ukwemera. Mbega kwemera Imana, kwemera Imana vyoba gusa bishingiye ku bwoba? Kwemera Imana no kuyisenga vyoba gusa bishingiye ku bwoba bwa muntu, canke urukwegane rw'ivyipfuzo vyagiye birapfuba mu muntu? Vyoba bigera ngaho gusa? Aho niho hoba hava ukwemera? Mbere bamwe baheza bakavuga ati ntibitangaje ko hakuvyara ubuzima gweza kukavyara urupfu. Murumva namwe ikintu gishingiye ku bwoba, gishingiye ku rukwegane rw'ivyipfuzo vyagiye birapfa mu muntu, hanyuma uko avyiyumviriye kamengo yoronka iyo ahungira. Ivyo murumva ko bigoye ko bivyara ubuzima. Rero turashobora kwiyumvira tukibaza tuti mbega ukuri ivy'Imana, ukuri ivy'ugusenga bitwigisha goba ari uruhendo? Goba ari uruhendo gusa ukuri twemera mu vy'ugusenga, abasenga, abemera? Goba ari uruhendo, canke nkuko bamwe babivuga coba ari ikiyovyabwenge kidusinziriza ngo twigumire mu bukene ataco twinona, tuvyina ngo turatunze kandi dushonje? Reka uyu munsi muri iki kiganiro gishasha Ndemera, Nkiyumvira, Ndiyumvira, Nkemera, nibwo buzima bwanje, nibwo nipfuza ko ubuzima bwawe. Reka duhere kuri iki ciyumviro c'ukuri. Ukuri nkuko nariko ndabivuga, mu vy'Imana, mu vy'ukwemera. Iyo umuntu yemera arumva ko ari mukuri, ariko ico ciyumviro ukuri. Reka muri iki kiganiro ca mbere novuga ni ikiganiro c'intangamarara, muze dusesangure gatoyi ibijanye n'ukuri. Reka mu kanya tuce tubandanya. Nkuko nababwiye, turi kuri AXIA Vibes TV, ni ikiganiro ca mbere mu rukurikirane rw'ibiganiro bigiye kuzoza biradufasha kwiyumvira, kukwemera twiyumvira, kugira ngo dushobore kuba mu buzima bw'ukuri. Mu kanya ndagarutse, tubandanye tuyaga kuri ico ciyumviro c'ukuri.
bishasha kuri AXIA Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, ukwemera kuvyara ubuzima. Kuva muri kuno kwezi kw'icumi, kaze muri benshi dukurikirane ibiganiro ku bibazo bijanye n'ubuyobokamana n'ukwemera muri rusange. Patiri Inyasi Nkuru Nziza kumwe n'abatumire biwe bazodufasha kwemera twiyumvira no kwiyumvira twemera, kugira ngo kwemera kuvyara ubuzima koko ni kare mu kwezi kabiri mu rurimi rw'amavukiro na kabiri mu rurimi rw'igifaransa muvukanye. Haraho oba wibaza ko ukwemera ari ubujuju canke ari ukubanza gushira ubwenge mu karuhuko ihibambewe. Kaze twigishanye twibarize ibibazo hamwe twongere tubitorera inyishu kugira ngo twoye kuba mu bunebwe canke kugenza umutwe nk'uruyuzi. Akabirya rero tuzobaronderera n'abatumire mu vy'ubuyobokamana, abatumire banonosoye ivy'amashengero n'ivy'ukwemera, kugira ngo ibiganiro ntibizogucike nufyonde kuri sabo. Kaze mwese dukurikirane ikiganiro gishasha Ndemera Nkiyumvira, Ndiyumvira Nkemera, ni kuri AXIA Vibes TV, iteka ryacu twese, ukwemera kuvyara ubuzima. Cyane nkuko nariko ndabiba yagira mu kanya no musi muri iki kiganiro ca mbere tugaruke kuri iki ciyumviro c'ukuri, ariko ntimwibagire gufyonda kuri subscribe, kuri sabone, kugira ngo tukiri kare cyane muri ibi biganiro dutangurane, kugira ngo tuzogende turatera intambwe muri uru rugendo rwo guhindura ingene tuba mu bijanye n'ukwemera. Hari akaririmbo twakuze twumva bavuga ati umugabo nyamugabo yamavuga ukuri akamagwanira amahoro ahari hose. Murashobora kuja kuraba ako karirimbo, karashobora kubafasha gutegera ku bijanye n'ukuri Canjo Amisi avuga ashira hamwe n'umugabo ati umugabo ukuri. Hari kandi na koko mu gifaransa bavuga bati ngo uwambere avuze ukuri acaba uwo gucibwa izosi. Le premier qui dit la vérité doit être exécuté. Iyo havuzwe ijambo ukuri haraba ukubura amahoro, abantu bakumva badurumbanye muri bo. Burya rero imvuga kuri canke abanyakuri bamye bashavuza abantu b'ugwenge. Mwumve neza ko ugwenge ruratandukanye n'ubwenge nyabwo. Abantu b'imvuga kuri canke b'abanyakuri canke abantu b'ukuri bamye bashavuza abantu b'ugwenge canke abantu biyumvira imisi yose bahengamiye mu nabi, bahengamiye mu kibi. Iyo burya imvuga kuri canke umunyakuri yigijweyo, muri uko kwigizwayo ashobora kwicwa, ashobora kugirirwa nabi, ashobora kumunumya, ashobora kumunyegeza ahantu. Iyo imvuga kuri canke uvuga umunyakuri yigijweyo, ugenza ingimba arumva ko yikuye umusonga kw'izosi. Niko bimeze kw'isi yose. Ugenza ingimba arumva ko umenga ariruhukije. Nayo umunyagwenge, kwara abanyagwenge biyita incabwenge, ariko mu Kirundi murazi ugwenge. Abanyagwenge nabo iyo umunyakuri yigijweyo muri bwa buryo nababwira, umunyagwenge araheza kumva ko ubatakimudogoya, kuko umunyakuri cyangwa uvuga ukuri aragorana, arakugora muri ubwo bwenge bwawe. Iyo yigijweyo rero uraheza
umunyabwenge araheza kumva yuko ubu ntakikindogoya mbere agaheza kumva ko yiyuzuye. Ikiranga ubwenge n'ukwiyuzura, nayo ikiranga ubwenge nyabwo nukumva yuko wamugaragara ukaguma urondera ibindi, nayo ubwenge rukwereka ko uri hejuru ya byose, nayo kenshi uba wuzuye amayeri gusa. Ntidutangare rero iyo tubonye abantu batari bake banka nk'urunuka icitwa ukuri, ico ciyumviro c'ukuri. Abandi nabo bakakurabana agakengerwe kenshi cane. Rero mbere kubera ibitero simusiga bigabwa ku kuri, ukuri kuratinda kugakomereka no mu mishaha y'abanyakuri nyene, no mu mishaha y'abavuga ukuri, yabo baba bariyemeje kukuvuga bene umurango babona bakakugaragaza, kubera ibitero biza bigana ukuri, no muri bo nyene uko kuri kuratinda kugakomereka. Ugasanga rero imvuga kuri, abanyakuri baguye igihumura kubera ingene ukuri kubangamigwa, bidaciye mu migere, hagakoreshwa agahemo n'iterabwoba. Niho rero abanyakuri canke imvuga kuri uca usanga nyinshi nko muri ibi vy'ukwemera zanyegeye mu masakristiya, izindi zikarondera iyo zinyegeza uko kuri kwazo, gushika mbere naho muri abo banyakuri, kubera bya bitero simusiga biza bigana ukuri, uca usanga ukuri kwacitse akantu k'akabanga banyegeje muri ntibate y'umutima wabo, ntihagire n'agakacira. Kare bahora bari barafashe ingendo yo kugaragaza ukuri, yo kukuvugiraho bene umurango babona, ariko kubera bya bindi nababwira, rya terabwoba, ya migere, kagahemo, baratinda muri bo bagacuba ukuri muri bo kugakomereka, kugasigara kumeze nk'akantu umuntu anyegeza akabanga. Numvise ko abandi nabo baja mu bibanza bimwe bimwe, ko turi muri ibi bijanye no kwemera, muhora mwumva ati ibyo ni mu bijane mu masakristiya, ibyo nibigume mu isengero. Abandi nabo bagahunga ibibanza byo gukarishirizamwo ubwenge no kubaka isi itonze neza, ibyo bibanza bakabihebera abaterekwa canke abanka gurunuka ukuri. Kenshi wanka ukuri yanka n'ibyamuka ku kuri vyose. Bakunzi ba AXIA Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, twese ukwemera kuvyara ubuzima. Iki ni ikiganiro ca mbere gitanguriye urukurikirane rw'ibiganiro bidufasha kwemera twiyumvira, twiyumvira twemera, kugira ngo tugire ubuzima bufadika. Mu gusozera iki kiganiro novuga nti muri iki gihe turimwo mu migabane y'isi yose, mbere umuntu agahera no mu bihugu vya rutura, nta kintu kigwaye nk'ubwenge nyabwo, nta kintu kigwaye nk'ubwenge nyabwo
bwa bwenge bwiyumvira ibiroranye ibitonze, ico kintu kiragwaye cane muri iyi si turimwo. Uyiravye kuva mu buseruko gushika mu burengero, kuva mu buraruko gushika mu bumanuko, uyiravye mu mazinga, naho hose hari imigwi y'abantu, nta kintu cankwa nk'ukuri, nta kintu cankwa nk'ukuri. Murabitohoza mubirabe neza. None ko abemera, abasenga bavuga ko bamenye ukuri, tubigire gute? Kaze kuri AXIA Vibes TV dusangire kurondera umuco w'ukuri no mu byo gusenga no mu byo kwemera. Ukuri k'umuntu nukubaho nk'umuntu, ubupfu bw'umuntu nukubaho nk'inyamaswa. Ntugende udafyonze kuri sabone. Tuzosubira mu kiganiro kigira kabiri, kuko nabibabwiye ibiganiro bibiri mu kwezi muri uru rukurikirane mu rurimi rw'amavukiro, mu rurimi rw'ikirundi, ibindi bibiri mukabironka mu rurimi rw'igifaransa. Ndemera, nkiyumvira, nkiyumvira, nkemera, ngaheza nkabaho, karonka ubuzima. Gira iteka.